Ahari abagabo ntiharwa ibara. Bwije Sentaka arataha avuye ku rubanza rw'itongo yapfa na bene wabo. Bamubajije ingene vyagenze abishura ati nimurekesha hari abashaka guca Urwananiye Ngoma. Umuhungu wiwe ati mbega uwo Ngoma we mupfiki? Ngoma mwananje yari umugabo, mbega ntawe urabiganira ivya Ngoma ya Sacega? Ikada neza neza Ngoma ya Sacega yasanze urupfu n'igisizi imwe biharira. Urupfu ngo nijenga b'abantu uwo nshatse ndamwica. Igisizi imwe giti wanguha uri umugi nk'abandi baji. Ikigaba abantu n'Imana iyo irema. Hapfa 10 hakavuka 100, hapfa 100 hakavuka 1000. None wewe ugaba abantu gute? Bigiharira bibona Ngoma ya Sacega biti mbega wa mugabo we ntiwodutatura. Ngoma ya Sacega ati ndabacira urubanza. Navyo tegome, ndorera ngiye kubwira umwami nzogaruka kurubacira rejo ari hirya yejo. Aragenda abwira umwami ati ndagiye guca urubanza ruzompitana. Mintahe n'abashinga ntahe baze kumviriza urubanza ngiye guca, nabo ntibazotinye gucisha urubanza aho rutumbereye. Umwami arayimuhereza amuha n'abashinga ntahe ati genda uruce urucuko rubereye. Baragenda basanga rwa rupfu n'igisizi imwe bigiharira. Ngoma ya Sacega ati bangwe bangwe ahari abagabo ntiharwa ibara. Ingoma utubarire ico mwapfuye tubakiranure. Urupfu ruratangura ruti bashinga ntahe ico dupfa n'iki gisizi imwe nuko chance kwemera kajewe ngaba abantu bose nshatse no bamara. Ngoma ya Sacega ati wihuga wa gisizi imwe we uvuga iki? Navuze ko Imana ariyo nkuru arigaba abantu iyo irema. Ngoma ya Sacega bibaza ati warupfuwe ntuvuze ko ari we ugaba abantu ushatse wobamara? Ruti cyane nyene suko wavuze nuko navuze igumiraho. Nawe wagisizi imwewe ntuvuze ko Imana ariyo nkuru arigaba abantu iyo irema? Ego meneko navuze. Ngoma ya Sacega ati warupfuwe uratsinzwe uragatsindwa igikuru n'Imana. Rwarupfu ruti urankubise intahe mu gahanga uribonerako. Ruramurira rumushinga yo kwizosi. Ngoma ya Sacega gisambagirika abwira abagabo bari ngaha ati mwabashinga ntahe mwe murama muca urubanza rwiza, mugabo ntimuze muca Urwananiye, ntimuze muca Urwangondagonde ariko Urwananiye Ngoma. Iyi ntahe murayishikiriza umwami. Ahejeje kuvuga ivyo aca aracikana. Babashinga naye baramuterura baja kumuhamba baca basubira ibwami. Umwami ati fata iyo ntahe mugende muyubakira ingoro yitwa sentare. Mushinga ntahe wese ntuzotinye urubanza uraruca uko rukwiriye washaka upfe. Iryo ni ryo ragi rya Ngoma ya Sacega. Iyo ntahe barayubakira nubibarizwa muri sentare. Serugo ahejeje kubacira uwo mugani, umukenyezi wiwe ati ewe ntuzi iyo Ngoma ya Sacega bakiriho nubuguye ku nzira. Yari kurucisha aho rutumbereye. Serugo ati ugwanje go ntiruhera nejo nzinduka ngenda. Babana baca barajya, bahejeje kujya baja kuryama. Iki ni gisomwa dusanga mu gitabo cyo mu mwaka wa 5 usubiye inyuma cyane mu mashure y'intango muri primaire. Muri iki gisomwa dusangamo ijambo tubakiranure.
bisigura ngo tubatature. Gukubita intaye mu gahanga ni hamwe umucamanza amenyesha umuntu ko yatsinzwe n'urubanza. Ntimuze muce Urwananiye Ngoma, buri gihe muzoba abanyakuri, muce urubanza uko rukwiriye gucibwa. Okay.